Uwanse kwezwa azobona ibara. Niko Imana yabwiye yatumye Yeremiya imutuma ku Bisirayeli. Usomye muri igice cya 13 umurongo wa 27 bahagararije Imana iravuga ngo nabonye ibizira vyawe nibwo busambanyi bwawe nukuroherana kwawe nibwo bushakanyi bw'ubusambanyi bwawe ku misozi no mu gahinga. Uzobona ibara ewe Yerusalemu ko wanse kwezwa, mbega uzogeza ryari? Imana idufashe. Ibi nivyo yatumye Yeremiya uwavugishwa nawe imutuma kuri Yerusalemu ko wihaye ubusambanyi usenga ibigirwamana. Kenshi Imana yakunda kuvuga ko ari n'ubusambanyi nyene nyezina kuko baranabukora. Navuga ngo narabonye ibizira vyawe. Burya ibyo dukora Imana irabibona, yarabibonye bimwe wakora. Hage twihumuriza, burya abo turirimbana ntibabizi, abo dusengana ntibabizi, abungere ntavyo bazi. Bere birakunda no kubuza benshi kwatura ngo bahava babimenye, ariko burya Imana yarabibona. Aho wabikora ubikora mwibanga Imana irabibona. N'ababi Yerusalemu yarabatumye ko ngo nabonye ibizira vyawe, nabibonye. Nibwo busambanyi bwawe, nibwo bushakanyi bwawe, nabibonye. Ubwo ukorera mu gisagara, ubwo ukorera ku misozi, ubwo ukorera handi winyegeza muri amazu, muri vya bindi, na byose narabibonye. Acha aravuga ngo uzobona ibara ko wanse kwezwa, ko wanse kwatura ico cyaha kiri muri wewe. Uzobona ibara ko wanse kubiheba, ijwi ry'Imana ryakuje ko kenshi. Uzobona ibara ico baciza, wemere wature, wemere wezwe, hanyuma Imana ikugirire neza. Nuzobona ibara, kubona ibara nyene no kubona ibara, uba wambaye ibara nyene, uba wambaye ibara. Nta muntu avuze ngo uzobona ibara no kuvuga uzobona ivyago, uzobona ingorane, uzobona amahano. Ko wanse kwatura ngo wezwe wihane intege nke zawe, uzobona ibara. Uwanse kwezwa abona ibara nta kindi. Kandi naravuze ubuherutse, nimba duhisemwo kwezwa tubihitemwo twezwe, hanyuma ntidusubire kwiva yanga.